bakunze mu Magic TV mumeze gute muraho murakomeye kuri micro rukundo Ange Menyesha ko mumenyere no musi twatewe iteka no kwitabwa no guhamagagwa murambabarira no guhamagagwa n'abajene novuga bariko baragerageza kwiteza imbere no guteza imbere igihugu mu kuzana ibintu bishasha tutamenyereye reka turamutse banatubwira ivyari byo umeze neza yego umeze neza cyane sana yego turashima ducira tubwira kwanza akazina nitwa Benimana Beni Axel yego ukaba waduhamagaye kugira utubwire iki kugira tubwire n'abaje abantu baje yego nabahamagaye nshaka kuba presenter mwebwe ba journalist murazi yuko ari mwebwe mufise inguvu impact nini cyane mu kumenyekanisha ikintu mu gukundisha ikintu abantu ni mwebwe munaserukira n'abandi bantu ku bintu bishasha nyene mukabamenyesha yego ibintu rero natwe twabahamagariye twaragerageje turaja hamwe n'abandi bagenzi turashinga societe yego nkuko bisabwa n'amategeko societe yitwa Dob iyo societe Dob rero akaba ari societe idevelopa ama programme akaba ari societe ikora ama application akaba ari societe ikreye nyine ama site web nyine byose byankenerwa hanyuma iyo Dob rero ikaba yararavye kiravuga okay ko dusanzwe dufise ubumenyi twaba dufise n'uburyo n'abantu badufata mu mugongo yego turavuga okay rero twebwe natwe twerekane rero aho tugeza ingufu ziwacu yego tudushima rero kwiherako tuzana ikintu citwa Gura 250 platform yitwa Gura 257.com iyo Gura rero akazoba ari isoko izohurirako abadandaza bose bavyifuza yego hanyuma n'abakiriya babo batazoba bagifise umwanya wo kuja aho hantu bagenda kugurira ivyo bintu canke ugasanga abadandaza murazi yuko mwese afise abakiriya biwiwe ukadusanga hariho nk'umukiriya yari yifuza kugura ikintu mugabo ntamenya gikura urumva rero twashimye rero kubashirira habona muduze murabibona ku murongo muduze murabigendana mu mufuko wanyu mu yo soko yiwanyu muyigendane mu mufuko muyigendana ahantu hose ni telefone muri ordinateur ahantu hose ku buryo aho uzokwifuriza kugurira ikintu kubera murazi yuko uburyo ntuburonka mu mwanya wose ushaka canke nubwo ubufise umwanya nawe ntugufavoriza kugura ico kintu donc twebwe rero twashatse kugira iki gufata ivyo bintu tubishire mu kintu kimwe ku buryo aho umuntu wese azoronkera ubwo buryo canke umuntu wese azoburira umwanya adoshobore kugura canke yifuza umwanya yifurizamo kugura ni en ligne muca muvyumva ngira igihugu cacu nico kitari bwabishikeko ariko abandi barabimenyereye cyane ndashaka kutubwire mu camake ukuntu bipanze mbega bizogugwa gute mbega abo bakomesa bacu dusanzwe tuzi kwanza no kuhe kuntu muzobumvisha ati dufate nka Oscar hajya muri village market nka Oscar ati ugende umubwe ati zanzo mpuzu za yahora negocia nkiya kayigurisha nka 70 kansanzwe igugwa nka 80 canke 90 akavuga ati bakanegocia avuga ati uri umukiriya wanje ntaco yitwaye kuri market mbega nka Oscar ni gute muzomwumvisha afe kuzana ibintu vyiwe kuri prix imeze uko hamwe atazosubira kunguka canke ngo agira iki muzomwumvisha gute bwashaka kuzana ibintu vyiwe bon siko ngo ni Oscar gusa bon niwe karorero twafashe okay karorero rero ujya muntu urumva twebwe kwanza ni gukunda kwanza igihugu yego no gukunda abanyagihugu babo kubera kubacira umurengera kugira iki ego c'est vrai habari mu nyungu niki mugabo nayo ifo kwiyumvira wa muntu nawe yamara kugira yaronke aba yaronsa babaye yego donc twebwe ikintu rero twogera tuvugana n'abo bantu abo badandaza twebwe twanze kubakundisha kwanza inyungu nininya n'inyungu ntonya iguma yinjira umwanya wose kuko inyungu nininya irafata umwanya donc abishimiye kubera nta bintu byo bya forcing bizoba birimo yego avuze okay jewe ndifuza vraiment ko dukorana bizosigura yuko ari nzakorana natwe atubwira jewe aya maheri iki giciro ndabahereje nico nshaka iki giciro nico giciro nubwo yoba ari umuvyeyi wanje nubwo yoba ari inde nico nyene sinja munsi mbega abo commerce abo bazobariha abo bakomeza mwe bazobariha nk'ikibanza oya ubunye ntavyo dukeneye kabisa
ngira nko mu myaka 50. Okay, reka tubandanye kuri ivyo vya en ligne. Bitegekanijwe gute kugira umuntu ashobore kuzovuga ati je reka ngure ikintu nikihe cizere cyo kukigura narijya nibishasha urabizi ko mu Burundi dusanzwe dutinya ikintu cyo kurekura amahera uko nyene. Ndashimye ikintu bizogenda gute? Okay. Ugishimye icambere ucugiklikako ukaraba nimba ari ikintu cerekeye mu canke ikirato gikeneye ama size. Wowe uritorera size wawe ubuze. Hanyuma couleur hari ibisonga bizoba bifise ama couleur ari différent. Ukacucagura couleur ukeneye. Umaze kuyitora rero hageze kuriha bon ubanza kwanza kwinscrire kwanza premièrement avant toute chose avant yo kugura ikintu cyose ubanza kwanza kwinscrire uga créer compte aho muri Facebook imbere yo ku login in tezo kufise compte biroroshe cyane uragenda ahantu handitse ko urumva ifise indimi zibiri n'ikirundi turagerageza gucinjiza izo ndimi zibiri rero hari ahantu handitse ko s'inscrire canke s'abonner twagerageje gukoresha amaterme yose bivanye na terme umuntu abazi umaze kuyishika ko rero ni page imwe yonyene iriko amazina yawe mail usanzwe gukoresha mail nayo censhane rakenewe kugira uzo uramenya utuntu dushasha canke ibintu byagiye muri sol zinjiye muri sol kugira bazozore kumenyesha kuri message kuri mail okazu bibaye yego hanyuma ubu naho turabizeye gose ko Barundi baratinya ibintu bishasha ibintu bishasha iki kwese yasokundi kwese ya Jozo uvuga okay je ikintu nagikunze ndetse namara kukigura nta mukino urimo ukirashaka kuvuga je ikintu ndakiri yagishitse birahari hari option uvuga okay jewe ndashimye kuzogira iki kuzogura ikintu kukiriha ndakibonye n'uri nko muri Etats-Unis azokubwira ngo ndakiriha ndakibonye muce mugira oya abo muri Etats-Unis bo basanzwe babimenyereye muko mugeragereza aba bacu bo nga ari muri Etats-Unis ashimye kugira gutyo honye azofuma abwira wiwaba akimugurire ari nga kire muhira hanyuma mumenye uwo muzofata wari wapana gufata kameme okay tugiye kuri ivyo bintu byo kugura hari ukuntu ushobora kugura ikintu online ukiguza ugasanga ntikigukwira cyangwa ugasanga ntushoboye kuba ushimye tisi nk'impuzu tuvuge impuzu kuri mwebwe nakaye nikihe kintu muzoca mudufasha kuko nk'icyo ukigize nko muri Chine uco tekana cyangwa curonderaho muri famille okay twebwe ikintu tuzobafasha kubera ari mu ntango urashaka gusanga kwihenda kubaho normalement kwihenda niko bayeho kubera ari kule uricagurira ari size wawe yo mu nda canke ya hehe ubuyizi naho nimba ari ikintu cerekeye qualité canke cafuye ariho garantie hariho garantie turavuga ko iki kintu twagishikana ino munsi urashobora gikoresha nawe intu umunsi iminsi ibiri ukabona yuko atari ico ari amapareil électroménager nayo ari amapareil ajya yo mu nzu urashobora gusanga okay turavuga turagwereje garantie y'ukwezi ico kintu cywawe muri site nyene ari ahantu handitse ko discuter avec nous mureka bazora bakumantuze ku mapaje ya IG wacu canke namwe kuyiwanyu umuntu ashaka kwereza tutoriel byo umuntu akeneye kwiga ukuntu site ikora akabirabiraho n'aka video gatonya arashobora kuraba ukuntu bigenda kamusigurira ukuntu bigenda nk'umuntu yoba atavyamenyereye okay hari ahantu kuri site hari ama contact yacu na adresse physique irahari akaba ariho na WhatsApp yacu iri on direct kuri site hari hano kuri site ushobora kuvuga okay abandi akeneye ko tuvugana uvyerekeye ntumbaze ikintu ntashimye canke iki yego urafise kugenda hari hano hanze ko discuter avec nous canke contacters hariho lien ya WhatsApp wo klika ko gusa ari nko muri telefone icigutwara muri WhatsApp wacu direct yego wo klitse ko ha discuter avec nous ucubona WhatsApp cyo klika icigutwara kuri page yo kuvugana natwe yego nka kujya ikuntu usanga ufise muri WhatsApp usanga ufise nimero y'umutarahojiswe bice biza kujya nyene kuzindi tumenyereye bo mu bindi bihugu umuntu ashaka kuba ari nk'ahandi mu kindi gihugu akasanga donc ni Gura iwanyu muri Gura turetse ko twagumye tuyaga ibintu vy'amatelefone vy'ibiki ibintu bisanzwe ivyo dusanzwe tumenyere vy'impuzu mbega umuntu ashufise kugura parcelle iwanyu genre canke inzu ivyo murabifise canke ninjya cyane nazenye ko nazibagiye nivyo kunwa bavuga yuko nta wavuka rimwe ngo yuzure ngo nta muntu yoja kugura parcelle
ataragura ikirato abanza kwanza kumenyera mwe kwitegura kuri byose navyo nyene n'amazu muri site nuko bitari active sino twebwe kuri party twe turabubona ubwo boption burahari ego nk'ijya blog yiwanyu ijya blog twe tuzobahereza ari umuntu afise utu video ashirako rimba afise binagira ko musabibe ivyi Burundi nuko uzovuga ivyo hanze mugabo amapodiyo nga mu Burundi turakeneye cyane cyane kuri site yiwacu made in Burundi ni uko azo ari ni option nyina made in Burundi ibintu byinshi bakora ngaha anye ugasanga abantu bo hanze baravyifuza mugabo bashobora kubiroka kwera ntavyo babona ku murongo nibazi niyo biri ku kindi kintu ahubwo kuri ico kintu c'abantu bo hanze hari ukuntu ngaha urariha hariho amantuze nkayo muri Chine urafise amahera bakubwira ati ukwije nka $50 cyangwa ukwije nka $300 ku bintu guze livre zizoba tuzobigira ku buntu ukabirindira bikava nko mishini bikagushikira kora ko wakwije cya gitigiri n'ahandi kindi gitigiri ucu usanga bakubwira ati urimenya bakakubwira ati rihibi ugasanga biguca amahera menshi cyane kurushaho wari gukwiza cya gitigiri bakakugirira mbega namwe ku banyamahanga ni bizogenda gute namwe nuko ni DHR bizogenda nimwe muzoyiriha bizogenda gute bon ivyo onye ivyo hanze pulo mu buunye ko turagerageza guca inzira yabyo tugerageza guca inzira kwera nta n'abakiriya bo hanze turanatangura no kuronka urumva bitanguye no munsi gusa tuzoguma tuyamenyesha ku mapage y'iwacu ya IG aho bigeze umuntu azuzara yaswiva akavuga okay ndabona bageze kuri intambwe n'imbere cyane turafise na projet two turategura yo kuzoshobora kuziratuma ko ibintu bivuye hanze bikagushikira ngaha anye muri 7 jours yego two turagerageza gusa nuko ibintu vya corona yarateye isi yose ibintu ntibirasura kandi kuba stable two turagerageza rero twe twashaka 7 jours mugabo abandi nabo bakatubwira 14 jours urumva 14 jours ça fait 2 semaines ngari umuntu yihangana vraiment turamwijeje ntazokwidoga kubera na prix namwe muca mwumva yuko azabarimo ego reka tugire ko tubashimira ariko avant yuko dusezera ubabwire ukundi akantu ari aho bashobora kukugira ari byo bashobora kwandika kugira bashobore gushikira ibintu byanyu bityo tutavuze bashobore kuvyibariza okay turafise ntuze ya turafise kuri IG bashobora kukontakta bandika ni Gura service mugabo kuri service ariko S service nyinshi hanyuma no kuri facebook@gmail.com ku bantu bose n'uwifuza kurangura nubwo uzoburi ruguru hehe hakumanuka kino uri kuratunganya ibiki dushobora kurangura hanyuma dugusange hiya uzoburi murakoze cyane sawa namwe mwakoze turabashimiye namwe mwaduhaye umwanya wo kutwumviriza mukaviriza ibintu byo muri Gura kandi turabipfurije ko mwoza muraraba ibi bintu naho wowe batavyuzi ivyari byo kameme yakubwiye aho uca gerageza upfume uraba urusaku sometime rurakiza rurafasha kandi reka tubashimire cyane kandi turabakunda merci beaucoup turakubwanyu